Munyargentine akoze iki umuvandimwe Munyargentine akoze iki iyo ngeye igikombe cy'isi oya banzire gato Munyargentine nabonye ngo bagiye kirondera kandi uriya muhungu yaba yitwa Nzisabira byari gukunda rega nkuri yari umurundi twe mwita Nzisabira ubu nyene tuba tumutaze Nzisabira Fernandez ivyo bintu byoroha batsinze Mauritania bigoranye Nibu Martinez ari shavu ginshi ati aravuga ati ibi bintu twakinye yiza ko ari finalizima twari kuba ikraza ahubwo ibaze gukina na Mauritania ukabona ko takinye kintu iza kuba kinye erega nta kintu kimwe bakinye kuko bageze ku minota 35 gutyo bafise ibitsindo bibiri na tire cadre zitatu match yarinze ihera Bitsera bibiri vya Argentine byinjijwe na Jena navye kugera mu minota 80 na Nzisabira mbona ntaki Nzisabira Fernandez catsinzwe no shaba Argentine oya bazi Imana yabaremeye Messi uriya mukuru irashobora ko yaravuze ati reka nubundi ndabongera kubera ko Messi yabahaye n'umugisha reka nze ndabongera abandi bana Nicolas Paz amusora zo mupira mwinshi nokine yariko Paz azo bari indiscutable muri no gusa tuzobikara koko netwe mugabo ino equipe ya squad indiscutable muri national nibyo kunda gose byo kwandiko kwa Nico Paz azo bari indiscutable byo buragute ije ndabikubwiye ama club niyo rero kumuvugira iriya shenye wibaza hajya ngo iragera gusaza Rodrigo de Paul nukuri de Paul kuba yaragiye muri Arabia muri Emirates yari yatsikibanza yaheze Enzo Jeremias Fernandez aragaruka rero mu kitangazamakuru avuga ati je rero undi ikindi gisagara shak mbona nobamwe ni Madrid ati kuko hari ukuntu bigisa nico hariya ku mavuko hejuru River Plate Buenos Aires yahoza kinira ibi ati Madrid mbona ico gisagara kindi nobamwe kigomba gusa canke se kimeze kinyohera kinyibutsa ibe nagize nkinira River Plate hariya muri Argentine hano bati ubwo ntushobora guhinduka ku mazina yawe tukongera ko Nzisabira kuko bimaze kuvuga ko uno musore ataryohera n'uburyo abayeho kwa Chelsea iyo bari umurundi yaca yitwa Nzisabira Guy Fernandez oya yitwa Nzisabira Jeremy Fernandez oya Jeremy Fernandez byo yumva byororana none arimo cyangwa se Jeremy Fernandez Nzisabira Jeremy Fernandez Jeremy oya bamwe n'abandi bati ubu n'ubutumwa buri direct Madrid kuno musore priority we ya mbere mu gihe yova kwa Chelsea ari direct Madrid ni ikiganiro gikomeye cyane cyako yakoranye yakoze mu ndwi yeze muravyibuka igihe bari bahejeje yari mu ndwi yahera yakoze kuri channel ya YouTube iraho avuga kiriya gihe muravyibuka ati sinahuri ibintu byo biraba kwa Chelsea nike batari bakati umusore agaragaza ko atagishaka kuba muri equipe ya Chelsea igaragara ko irimo desordre irukana amenyerezo ko kene uko bwije ivyo bakina tasho bigira nyuma yaho ari kumona equipe nseruka y'igihugu ya Argentine n'ubundi aja kuri microti kuri Madrid biraryoshe ati nigisagara mba nishimiye n'ibindi ariko kandi na fix ati no gukinira Real Madrid navyo ni imwe mu bintu nogira gute nojyohereko akivuga ivyo cyamaze ati birachiko kiyumviraho kuzosubira muri equipe ya River Plate ati bien sûr ariko kandi nimwibaze ko nzoba ngiye kugira retraite bishitse nka jana nyene no kwifuza kujayo ngibasha ngifise ico nofasha equipe ya River Plate Edouard Guire wa El Chiringuito ati General Sari uno musore yitwa Enzo Fernandez yaba ari je ngura abakinyi muri Real Madrid ahubwo mbona ko batevye nari kwa naramuguze usubiza amaso inyuma urabe umusore buri yava no kwa Benfica nyuma y'igikombe cy'isi ciza cyakinwe muri Qatar muruka ko cyakenywe mu mpera za 2010 na 2022 bariko baraheza fazare deja mu migwi barimo acatogwa nka meilleur jeune joueur cyese nk'umukinya kiri muteranze igikombe cy'isi Argentina yagize gute yagitwaye itsinze abafaransa kiri yagiye equipe de Madrid ari muri equipe zambe zari ziteguye kugura umuhitwa Enzo Jeremias Fernandez mugabo bica birangira equipe yitwa Chelsea muri wa mugambi wo kubarunda ariko bifite n'agafaranga bamukonvence 120 millions umusoro baragiye mugabo urabigiye cyose equipe yitwa Real Madrid yisanze imaze gutakaza Toni Kroos vyavuzwe ko bakene mu miliyero reye Enzo Fernandez n'ubundi yagumye aza
nk'uwa mbere kumbura abantu bakiyumvira ngo ese ubwo Madrid izotanga ibiro 120 canke yungura Chelsea bigaca bituma kumbure Madrid igenda gahoro gahoro ko vyasaba ko Madrid n'imiburi bajera ntibafatwe na fair play financier uburyo babajera ba Camavinga bafise amasezerano maremare uburyo basora bitwa ba Daniel Ceballos uburyo baraba mbega Chouameni n'umugabo bazofitinga n'uburyo bazobakera n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo qualité de jeu équipe Real Madrid ikeneye zirimo muri Enzo Fernandez kuko batanguye kumuhiga kuva kiriya gihe yigaragaje mu gikombe cy'isi ugaca wongera koko ku munsi wa gatanu twavuye hano ikinyamakuru AS candika ngo Real Madrid muri mercato yo muci vyanka bikundira keneye umukinyi wo hagati mu kibuga baca bana precise ngo amakuru y'umugabo yitwa Rodri yari yavuze ko nawe ubwiwa cifuza gukina La Liga kandi gukina Real Madrid akina kuri Santiago Bernabeu bitomugwa nabi atafise icawuriyeko nivyo Real Madrid yifuza ko Madrid ngo AS ya pressure ivuga ngo Madrid irakena umukinyi hagati muci ariko umukinyi keneye sinde Cascante uno munsi none nimba Enzo uwe tubona barondeye kera kandi bigaragara ngo Mediane Real Madrid qualité ziri mu Enzo barazikeneye ukanongera koko nawe ubwiwe yivugiye ngo kubi Madrid biraryoshe vyonjohera n'ibindi bigiye bitandukanye ugaca wongera ko kataryoherewe rege uno munsi vyari karama muri equipe ya Chelsea ntashushigira uno munsi nagwe igikombe cy'isi abantu bakabona kigitwa itomboje la Fopos yanivuyemo avuga amajambo atameze neza kuri Real Madrid niyo aravuga ati Chelsea yatandukanye na Maresca hataragera erega uno munsi ugiye kuraba Enzo Fernandez oya urya baye kwa Chelsea byo biraboneka ko numwe mu mediateur mu mutwe bitanguye kumuvanga oya ico ndamukundira aba bahungu muri Argentine canke muri Amerika Latine n'aba bad boy ariko siwe wenyene Landry kuko naje uno munsi yabanginira Chelsea ndumukenye mwiza nyuma ya sezo zino wamaze kubona yuko abantu naje ariho nkwiye kuba cyane nakwiye kuba none na Parma siko biriko biravuga erega equipe no munsi nta garantie gwa deja yo gukina Ligue des Champions mwakuza nabonye Bayern Dominique nayo yashusha amatwi rega kuri Parma wanayikina ntuvise garantie wundi mwaka mugabo ugiye Madrid bwa mbere bavuga ngo nguzwe 120 Madrid nikigura Enzo Fernandez ngiye kumugereza ngiye kugwanira umwanya yazoba indiscutable sauf retournement de situation ikigira kabiri Madrid yama muri Ligue des Champions Madrid yama no kugwana kumva ngo sezeze tutwaye ibikombe ibara riraguye mugabo kwa Chelsea suko kwa Chelsea projet yabo deja ni barabona ngo mbega izo barantable iriko umenyereza yitwa nde bari mu gifungo iyo rero umukinyi nka Enzo Fernandez wagize titre yo kwitwa meilleur jeune joueur w'igikombe cy'isi hari uburyo du projet mu myaka 5 tugasanga n'imiburi turagukeneye kuri podium ya Ballon d'Or n'imiburi turagukeneye kumva ngo eskurandikwa nk'umwe mu mediateur beza muri ere yawe isi y'umupira w'amaguru yatunze uno munsi yo potentiel nka tarara ifise mugabe ivyo Chelsea itarikiramo bizotuma tumuharura nka mwiza turibaza rero ndibaza Madrid ni nko migwi iyo ishatse transfer ko ni equipe no munsi tutoharura nka za Barcelona kirunjanye no kugongwa nivyo ni nabonye hari uburyo bamaze imyaka ubona ngo baratinya gushora ayo mafaranga reka twibaze kuri tapive imbere ko twibaza ku isoko ubwo kuno munsi bivuga ko hari uburyo ikibazo effective nubundi rimwe na rimwe gituma bataronka umusaruro bariko bararonka bishitse mu kwezi kw'indwi Madrid ikinjiza umugabo witwa Enzo Fernandez itigeze irekura umukino mu wakinyi w'agati ifise no munsi vyokoroha ko ahubwo mu wagati hazogenda udasanzwe akina Ceballos azogenda ivuga ko ari karagana na Betis ya bien sûr kandi natogenda uyu nta kibazo ateje nta kibazo no munsi ateje mugana munsi urafise Fede urafise Camavinga urafise Arda Güler urafise Chouameni urafise Jude Bellingham ya Nico Paz probablement retour ya Nico Paz ukacongiramo tunamureke Nico Paz dufate Bellingham dufate Arda dufate Camavinga dufate Fede na Chouameni erega na Pitac yaduze uzocumutanga peut-être nk'inizi ahubwo reka na Pitac tumushiremo muri abakinyi batandatu kongeramwo Enzo nivyo no mukinyi mwiza kandi equipe nka Madrid gutunga umukinyi nka Enzo Fernandez nico mva ngo niyo shusho yabo ariko se kuri tapive ubwo vyokoroherwa wese yoba yitumenyereza Madrid kwakinisha hari ikintu kimwe no munsi jewe ndaba nkavuga ngo umukinyi wese mwiza aragomba gutera amakenga bivanye naho yisanze Enzo Fernandez numwe mu bana nemera ko baza umupira cyane wanashaka kugwego rw'aba grand joueur mugabo
nuvuga ko yabuze hategurirwa mu maclub. Chelsea the Blues irimo amafaranga ariko nta projet. Niyo projet ihari ntigira uri kwarayikurikirana. Donc wisanga buri munsi umukinnyi azoba mwiza kubera atanze ingufu ziwe. Uribuka sezitangura twavuze ati hari diwo muri Mediane y'umugabo witwa Enzo Fernandez na Moises Caicedo. Mugabo uko iminsi yagiye iregera imbere twabuze Caicedo, twabuze na Fernandez, kugera igihe batangura kuadopta systeme y'abakasere bagera kuri babiri, Fernandez agakina imbere yabo kandi akaba mwiza cyane, kandi akaba mwiza do plus gusumba ko araba mwiza ku nimero 8. ariko no ku nimero 8 afite izo qualité, ni mwiza muri récupération no muri organisation, kwa avancer, gutsinda, kwa assista, izo qualité zose arazifise. Mugabo jewe na munsi ntangura kwiyumvisha ngo muri iyi Mediane ya Real Madrid irimo umugabo witwa Jude Bellingham, irimo Arda Güler, irimo Federico Valverde, irimo Aurelien Tchouameni, irimo Camavinga, irimo Thiago Pitachi gusumba bose na dondaguye. Kuko Thiago Pitachi premièrement ni umwana wa club. Nivyo twabonye club ya Real Madrid ihereza amahirwe cyane abana ba academy yabo. Ngara musi cyangwa kwifuza kwagarukanya Pitachi. Sinibaza ko izi nkino akinye muri UEFA Champions League yahawe umwanya. Zitasize message mu mitima y'abakunzi ba Madrid, zitasize message mu mutima w'umugabo witwa Florentino Perez. Hako kandi je nka Pitachi seziyeze bimeze ukuntu amutiza muri equipe zo mu mwanya Pitachi yoja. Kubera ko uno munsi gutunga effectif yagutse ni atu, kandi gutunga Pitachi si gutunga wa mukinya kubwira ngo rega ngo ngomba kuja mu kibuga umwanya wari wa wose. Mugabo wibuke ko deja Landry avec le retour ya Jude hari yindi profile tugomba kubona Madrid. Kumbura tuzogaruka twanaliza ibindi nyuma yo kubona mbega Jude ariko arakoreshwa gute, kandi Jude agarutse Camavinga nawe bigaragara ko nawe imvune yamuhezemo burundu. Niho nariko kandi uga deja twatanguye sezo tubona ngo eske Camavinga niyo concurrence Tchouameni. Mugabo au fil du temps turabona ngo aba n'abakinnyi babiri batagereranya. Mugabo nubwo batagereranya, Camavinga asohotse muri equipe seruka y'igihugu y'Abafaransa buriya bavuga ngo hiérarchiquement buriya amaze kwisanga inyuma y'umugabo yitwa Warren Zairembere. Ashobora kwisanga ari na menace yuko mu gikombe cy'isi ashobora gusigara nka mu rutonde rwo barurerure, bakavuga ngo muri Mediane nimba Kante ari imbere yawe, Tchouameni ari imbere yawe, Rabiot ari imbere yawe, Manuko ari imbere yawe, hakagera na Zairembere ashobora kuza ari imbere yawe, ni wumva ko urutonde rubaye rurerure ushobora gusigara bakagutora muri ba bakinnyi ndwi probablement bazoja kurindira uvunika. Bivuze ngo deja nuno munsi hariho message tugomba kuzoronka bivanye n'uburyo umumenyereza yitwa Valverde agiye kujera inkino zikomeye kuri we, ariko kandi n'abakinnyi bari presse, uwitwa Jude Bellingham, uwitwa Tchouameni na Valverde, ukongera ko Arda Güler, ukongera ko n'uwo mwana muto yitwa Thiago Pitachi. Hama tukarabana Camavinga mbega azo afise profile gize gute, meze gute, kuko je nemeza ko ari ya mwijya Mediane nta muntu azokoma Fede, nta muntu azokoma Tchouameni. Jude peut-être est-ce ni wanamukoma umuha profile imeze gute, role iyahe, ni wakoma Arda Güler umuha role imeze gute. Niho hantu rero je nariko ndagomba gushika. Uno munsi uravye Mediane y'equipe ya Madrid uburyo ihagaze, nibaza ko ari imwe mu equipe ku isi ifise abakinyi beza bahagati mu kibuga. Mugabo uburyo bariko barakoreshwa nibwo buryo buriko butuma abantu mengo bocisha mwijisha abakinyi ba Real Madrid. Ndibuka ko ibiganiro byinshi twakoze tubati nyamara Tchouameni n'umukinyi do classe mondiale. Mugabo abantu bagaca babona Tchouameni bakamubona nka Casemiro. Kubona Tchouameni nka Casemiro ni ibintu bidakunda, ahubwo bona Tchouameni nka Tchouameni nyene bivanye na systeme equipe igomba gukinamo. Niwo mutuma gukasa biriya bintu byo guhitana umukinyi ugasiga umupira nka biriya vya Casemiro na Caicedo nta byazoshobora. Mugabo kumubwira ati dufise baro kuyirekipera tuyitakaje, mugabo tunayifise dushobore kuwukina. Tchouameni ni mwiza. Uravye nkuko bivuze Eduardo Camavinga, imvune si ubuzima bwose ntizihoraho, imvune zirahera. Kandi wanashaka uno muze Eduardo Camavinga ari mu bihatagize imvune za grave. Raba Mediane maze kwisangamwe witwa Federico Valverde kizigenza, Tchouameni kizigenza, ukongera ko Eduardo Camavinga yagaruye forme ziwe, ukongera ko umugabo witwa Jude Bellingham nuno munsi jewe nshemeza ngo yarahushije post. Uno munsi Jude Bellingham agihura no mumenyereza mwiza nkuko Pedri yahuye na Afrika akamutransformamo nimero 8, ni Declan Rice wa kabiri equipe isobisuye kuronka. Akone nkuko waza n'uwundi akakwemeza ibi. Yes. Mugabo potentiel basabonekamwo uwo fise uyu munsi hagati mu kibuga, ni mwiza hagati mu kibuga aja kurondera ivyo bitsino mu giyorore batayimuhaye. Yes. Hanyuma rero umaze gusanga Fede mwiza wa wadakogwako, ugasanga Tchouameni mwiza wa wadakogwako,
ugaca usanga na Jude Bellingham yagaruwe ku nimero 8 wibaza ko bazoba bakeneye mu kinyakina nka Fernandez bazoba bakeneye umworosha birori nka Arda Güler canke nka Mastantuono wawundi amenya ngo umupira wo kuvuye kwa Fede uburyo uza kuza n'uvuye kwa Chouameni n'uvuye kwa Jude ni jewe nzira ya nyuma ucamo kugira ushikira umwataka kandi ukamushikiramo mu buryo buri comfortable. Ikibazo gihari gihe twabonye Jude na Gula bakinana kuri Alonso bien sûr yafashe Gula ari wakini inyuma ya Jude yanka guha Gula role yo kuba mukinya atanga passe ya nyuma ahubwo amuha role yo kuba umiliyoneri cyangwa umuorganisateur gusumba korohereza abasatirizi gutsinda. Ari gihe rusanga wowe ivyo wifuza atari ivyo bikugiriye akamaro. Jewe muri Mediane ya Real Madrid simbona ko Fernandez atoronka atoshikirwa ivyo yabari kosa se kwa Madrid kwinjira Real Madrid premièrement ntiwogenda kwa Chelsea muzi miliyoni 100 ngo baguhe Fernandez ariko uno musa agaciro yari ari kava kwa Benfica siko Chelsea zo musora ko kuko yarevoriwe ariko equipe iri mu biye bigoye kandi umukinyi yarinza gupressa kwa soka uramuhomba ko vyanga bikunda uno muzi ugiye kuraba nono muzi umugabo yitwa Fernandez yasoze muri Benfica do Lisbon ego yaciye muri kigwa n'igikombe c'isi mugabo tutitire ku bihe vya club uno munsi wogenda kurondera Fernandez munsi y'imiliyoni 100 Chelsea kakubwira ngo twicare tuyage. Ikibazo rero ncangira Landry muga Madrid Chelsea itatwaye igikombe uburyo woza kurondera umukinyi wayo na Chelsea yatwaye igikombe nibisa kandi uno munsi umukinyi ashobora gupushinga nafise contrave gushika 2030 yaziriya kontra ndende baba basinya ziriya kontra za Chelsea ahubwo zishobora kuba zirimo ama clause menshi tutazi umugiruko mugabe kipe yashaka kwihagarara ko mugiruka Eddie John nico ndiko nakubwiye kandi umugani warandi Enzo ari makinyi beza bazinje Chelsea Enzo Jeremias Fernandez uno munsi kwa Chelsea harinze hazimba kore Jermaine Parma gasoka ari wa mbere aziyimvye Caicedo na Fernandez bari kuri Calibre inyuma y'umugabo witwa Kore Palmer ibyo amafaranga nibiki tuvyihoze Madrid hamwe yo kwimvira kumongera mu gihe bari kosa ariko kandi ahubwo tubanze rinini apani kosa igituma Jena kosa mbona kuko deja ahubwo niki kiriko kiratuma Madrid yumva ko itegeza kugura umukinyi hagati mu mwakuze nuko deja babona ko ari ikintu bakeneye muri Mediane kuko uno munsi nemeza ko Madrid kuri profile yayo peut-être no kwiyumvira ngo kurinda kuja kuzimbwa kuri Enzo n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo kuri profile ya Madrid atagindutse biragaragara ko bashobora kuba muri no system ya mediateur bane forme ya Losange sivyo dufasha bitwa yuko ifise beza mu buryo buhoraho ni Chouameni ni Valverde nuwo Jude nuwo Gurere yamaze kwiyempoza nawe nabo bane uramuso kubaza ba super sub babo nimiburi iburu pressa ukabona ko yeronko mwanya ni kama na Pitache na forme turabona kuko nibyo ndiko ndavuga Madrid buriye wakinije Pitache mu biye bigoye turavye historique y'uburyo bagiye barajira abana uyu mwana ni wisanga ufise abandi bakinyi beza nk'ubu dufate Jude na Camavinga atawundi asubiye kuvunika Pitache se zirariska gwera adasubiye sawa reka tufate mugabo umenye ko Enzo niyaza muri Madrid nta mwanya wo backup azawaje kurondera Fernandez hayoja hose umugarantisi umwanya uvuga ngo uri titire rendiskita nta mwanya wo backup niho hanu ncagaruka ngaca mvuga ngo bivanye n'agaciro Madrid y'abakinyi bitwa abastar kandi bigaragara ko niba hakazi ya Arbeloa n'ubundi umustar azoba yubashwe nabazomubwira ati ubaho umustar niba mubwira tubaho umustar bizoba vyoroshe ko Gurere umubwira ati gula wowe bantu nk'umusuper sub kuko Gurere buriya n'umukinyi mwiza ariko kugira ngo umudefende bisaba ko uri umumenyereza udefenda projet yawe bakakumva utunze Arbeloa akamubwira ati Arbeloa uriya ni Jude urakinisha Enzo Fernandez Jude Bellingham utereke ko Valverde ndetse n'umugabo witwa Chouameni bakina ari bane kubera kuno munsi nimba tubona ko Camavinga se zishobora kurangira kiri kuri bande touche atabaye indiscutable kandi ntavyura umugara wozo wavyura Gurere hari philosophy Madrid irikirabamo ahubwo ndiko ndiyumvira igituma Madrid yamaze kubona ko yoha mahiga umwana nka Pitache akigaragaza Madrid yamaze kubona ko Gurere yari yarajyame wakigaragaza mugabo still ikaguma yumva ngo project yakiriye abakinyi hagati mu kibuga aho kuja kurondana n'imiburo bakira abana basubura kwasima iyo role yo kuba basubirira mu gihe babastari badahari ukiyumvira n'ubundi kuzozana umukinya afise profile peut-être yo kuza kugupresa erega nk'ubu jewe Madrid igiye kwigura Stiller nojyohego kuko Angelo Stiller arinjira bwa mbere avuga ngo na Camavinga nsanza ararindiriye ni ikico mbuza kurindira mugabo uzanye Enzo nta mwanya wo kurindira nabyo kurindira bibamwo uba victime ni Gurere
uba victime ni wapitaje uba victime ni Camavinga ariko kandi kumengo gutunga Gurere na Jude vyo vyiza gusumba ko tunga Jude na Enzo bive n'ivyo batanga mu kibuga. Eddie uno munsi twemeranye ikintu kimwe. Real Madrid kwinjiza umustar na Real Madrid gutegura umustar aho vyogomba kugira akamaro gusumba hari nuko bategura umustar gusumba kumwinjiza. Kuko no munsi profile Fernandez afise aba ba mediateur batangura mu kibuga kwa Real Madrid kiretsegura bose barayirengeye. Urabe Chouameni, urabe Fede, urabe Jude. Ako poste par poste vyatumwa no munsi baza kuvuga ngo ngomba gutuma nimero 10. Oye erega we ari kibanzo uri kurirengagiza. Ndindire fata Madrid kuri yakuntu bahagarara nka Losange. Enzo yinjiye ni kiriya kibanza pita cagazemo. Apana kiriya ca Fede. Ngomba kubishika ivyo mugabo kandi araguha silence ko nakiriya Gurera ahagazemo. Aho niho hantu ngomba guhagaramo kandi bigakora. Aho niho hantu ngomba gushika. Real Madrid kugura umustar no kumukora biroroshe gusumba kumugura. Kubera iki? Uno munsi equipe yitwa Real Madrid abastari rabatunze. Jewe tuvuze poste par poste. Enzo Fernandez kumutuma kuba nimero 10 muri no equipe yitwa Real Madrid no bandamurenganije. Araba nimero 10 mwiza mu gihe ufise babagabo inyuma yiwe bariko barakasa rythme ya adversaire ariko ugacumutuma ibitsindo gusumba kwa assista. Erega kandi Madrid ufeshe Real Madrid uno munsi dufise ni bimwe twariko turagarukako. Jude ntituramubona muri version yiwe. Twabayeho kwa Barcelona tubona Pedri Gonzalez akina nimero 10. Cuganda rero rondere franchement Pedri ninde mu kibuga. Nuwo mukinya vize umupira uryoje ku kirenge mugabo ugiye kuraba Pedri Gonzalez ariko arakina ni ibintu bitaharurika. Kugera umunsi Diaters Afrique yinjiye kwa Barcelona avuga ati Pedri ndakuravya nturi nimero 10 uri nimero 8. Uno munsi ku ruhande rwanje niwe mu nimero 8 wa mbere mwiza ku isi. Mugabo kubera iki habayeho umuntu yabonye iyo potentiel ya Pedri Gonzalez ku nimero yoshitanga ku nimero 8 gusumbiye atanga ku nimero 10. Uje kwa Real Madrid uno munsi uraraba nariko ndavuga poste par poste. Chouameni kuri poste iwe Fernandez ntiyoshikirwa. Fede kuri poste iwe Fernandez ntiyoshikirwa. Jude kuri poste iwe Fernandez ntiyoshikirwa. Ariko Real Madrid uno munsi iri focused cyane kuri mediana 4 n'abataka babiri. Mediana 4 twisanga n'ubundi mugabo bitwa Jude Bellingham agomba kuzohindurirwa umwanya kugira umukinyi mwiza. Ibi rero nibyo biri bikubwira ngo arinza ahindurirwa umwanya. Landry cyo nshobora kugisura. Fernandez qualité de passe muri mwimeze ngo. Landry cyo nshobora kugisura ngo Madrid ngo idahindurira umwanya Jude nazoba mwiza kuko umuntu aba mwiza sero ivyo yatuma. Ino sezono yita sezora ate kuri we kubera ko peut-être ngino zisigaye hari ivyo zitubikiye mugabo nizitazana resultat iri extra iyo twari twiteze. None nirate kuri na Real Madrid sivyo ni nko mu mwaka weze bagize saison blanche mugabo ura munsi muri saison muri ko muratwara ibikombe buri wese azogutera amashugwe nibi abantu no munsi ushobora gusanga umuntu yipermeta kuvuga ko Jude Bellingham atari umukinyi mwiza mu bakinyi situnze ngo yagizwe igihanga n'ibindi bigiye bitandukanye mugabo ntatangaza amakuru ryamwanditse ivyo beruro yatumwe mu kibuga atavya afise. Dortmund yaramutunga ikamusora ari we meilleur joueur wiganwa ya Bundesliga. Yazi Madrid agatwara iyo Golden Boy mugabo sezigahera ari meilleur jeune joueur wa Ligue des Champions ari meilleur joueur wa La Liga bivanye n'ivyo Madrid yamutumye idafise umwataka ko Benzema yari yasohotse. Nuno munsi ni yaza twe twisungiza ikarite tukavuga ngo kubera ko Madrid itunze umufiniseri yitwa Kylian Mbappe twisanga ikeneye umuservere mwiza umuntu afise iyo karite de passe nk'ibi biri muri Arda Güler. Mugabo nkamwe woze umumenyereza atuma bakinana bigakunda bagatwara ibikombe wopinga ko atari 10 mwiza. Enzo Fernandez oya nka Jude Bellingham twisanza kini nyuma y'umugongo bigakunda twovyanga mugabo dufate mu bigaragarira amaso canke ibiharuro ico bitanga ivyamaze kuboneka ibiharuro ico bitanga iyo utunze umufiniseri nka Mbappe ugomba gutunga umudisi ashobora guserva gusuma umudisi atsinda asereva afise role itandukanye kuko Jude deja kiriya gerega jezi namufata nk'umudisi kiriya gihe Jude ntiyari umudisi yari 4F
yashobora kwasira iyo role y'umunefu mu gihe umupira uca muri siporo de reparation ariko kandi igihe ageze construction akagaruka gufasha hagati akaja iyo role y'umumeneur doje canke umudisi ariko mugabo ugiye kuraba yabaye umukinyi yasira role bivanye n'ivyo injira rya Enzo aramo sacrifice ya Irasohora voilà nico kituma navuze hariho poste i Madrid muri mediana 4 Madrid itaranyugwa n'ivyo abahakina bagize gute babitanga cyane cyane uriya mukinya kiniri bubamfu bw'umugabo yitwa Chouameni kiriya kibanza kurutse niko ndakwereka ikintu kimwe uno munsi ekipe yitwa Real Madrid ifise Jude Bellingham mwiza wayo atari nimero 10 yakina nk'umufone mugabo turafise Jude Bellingham muri ekipe nationale nimero 10 rero furu ikintu cambere nagiriza Jude Bellingham n'umumediateur mwiza mugabo ikintu cambere namwagiriza indiscipline tactique araryoherwa n'igori gusumba ko organize urukino nka nimero 10 ibi rero bikwereka ngo hahandi kwa Real Madrid utunze Kylian Mbappe na Vini ndonderera karita de passe ya Fernandez wa burya Messi niwe uwo musore na visio technique mugabo uriya mupira ushikira umwataka usaba mayeri nico gituma nimba ari Arda nimba bagarukana niko paze bano bana babiri harimo nimero 10 wa equipe yitwa Real Madrid abandi bakamenya ngo dufise role ino mediane ya Rosange dufise role yuko umwe akinira ibubamfu undi agakinira iburyo undi agakinira mu mugongo w'abataka hakabamo n'umukase Fernandez yisanze kwa Real Madrid azabaguye muri ambiscade mubwira ngo ubwiza bw'uwo buraje buzogaragare kubera ko equipe nziza n'ubundi irangwa no gutunga effective yagutse uzoza urasomako gusumba kumva ngo uja kwitwa umutitirere ndishikitable mugihe kwa Paris Saint-Germain bamwiyumviriye wibaza kuri kutakaza Fabian Ruiz wense yemo Fernandez agasanga Vitinha na Neves Fernandez acaba umukinyi isi yose indukiza amazi kamuraba mugabo kwa Real Madrid n'ubundi yobonyemo uwo mwanya haraba grand joueur kumusumba nivyo rero uno mugabo w'umunyargentine yamaze kuba asa nk'uwerekeza icerekezo ciwe ca kazoza i Madrid ubwo reka turindire turabe Madrid baratera intambwe ya mbere berekeza i Londres kwa Chelsea mugabo umuntu yitwa Dani Derick inyuma y'ino sezo